kuri Amisho TV. Amisho TV. Merci na. Nawe tugira akantu kamwe tugiye kumara. Ugatsi nimwibagire kusubscribe. Nimwibagire kusubscribe. Nimwibagire kusubscribe. Nimwibagire kusubscribe. Nimwibagire gusubscribe. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Ciao. Umeze bon? Witwa bande? Witwa Bahati Innocent. Bateri? Bahati Innocent. Bahati Innocent. Namwe ni sawa? Witwa gute namwe? Nitwa Nyandu Method. Nyandu Method. Ora ukora iki? Uri mutagesi vero. Bahati wowe ora ukora iki? Ushoni birato. Ego Bahati ari ikibazo kimwe tugomba twovugana. Kumaka akazi kiwawe kibirato maze kwagira imyaka ingahe? Imyaka ine? Ufite umugore? Umusore nta mugore. Wowe uri umusore? N'ubu bwana bwose uri umusore? Ufite imyaka ingahe man? 28. 28? C'est vrai? Yego. Amatubwira akantu kamwe ni kahe karusho amaze kubona ku bintu vyo gushona ibirato? Akarusho gahaje. Uko nkora icyo shaka cyose. Nkaronka amafaranga yo kuri hamwe nayo gufungura nyene. No gufungura. Nayo kwiyambika mu ibintu byo kwambara. Ubahewe. Wewe ubahe. Sino ngaho murango ya mbere nyene. Ushobora kutubigira ari indirimbo ya Daddy J baririmbye ngo nzoduga. Iyo ndirimbo yaririmbye kubera ngo akazi gakorene hayi Bujumbura ngo cuduga. Nawe ubona iyo ndirimbo yaririmbye neza canke hari imaniro yatanze? Iyo ndirimbo rero mpako yaririmbye neza kubera umuntu wese yakora akazi kugira ngo abone ukuntu aduga canke abone ukuntu abaho. Nawe bikunaniye ngaha birato cuduga? Ya, utugira duga ndondera kandi kazi. Canke dufate ntaro z'umukiriye. Ari gihe bishira nka wanaro nkacanda nk'ikindi kiraro. Usanga nagiye gukora akandi. Ya ni kuvuga yuko wewe nawe vyonanira ucuguma gusukora. Cyangwa nkora shashakisha kandi ishobora gukora. C'est vrai. Ucushakisha inyuma yo kushona ibirato ari kandi kazi uzi nyuma yo gushona ibirato. Akandi kazi. Aro buzibwishi nko nk'ikiyete. Nk'ikiyete. Ndashoboye kugikora. Bya bindi amatafari ugaponda udongo ugapondana. C'est vrai. Nkayicanga neza fresh. Yego. Okay man. Ndazwicanga. Yego. Aho hose urumva akazi niko guma nabuze. Yego, sawa kabisa. Nawe tubwire wavuze ko nawe uri mu taxi vero. Yego. Ushobora kutubigira akarusho ugize kuronga mu kazi ko taxi vero? Je nta akarusho ndabona kuko sindamara hafi ndi mu kwizo kwezi sindabona akarusho kawe. Wewe wavuye uva mu ntara? Jewe mbaye mu Kirekura. Mu Kirekura hariya? Hepfo hariya? Kuvuga yuko na kwezi ufite? Oya sinda kwezi nkora akazi akazi ko mu. Ego tubwire rero uvuze yuko ukora mu taxi vero kuvuga yuko akazi ko taxi vero kaguriha inzu nyoka kuriha kaguha amahera yo kugura impunzu nayo gufungura. Ufite umugore? Ndamufise. Nabana bangahe? Oya ndi mu Komoro. Uri ku murongo? Afite imbana? Yego kuraje filime. None tubwire ubona yuko uyo mugore wawe n'umwana ariko bizoza. Ubona yuko ayo mahera yo taxi vero araza kumufasha? Yazodufasha kose kuko ni hakuru ugushira Imana imbere no kubaho kose n'Imana. Wamaze kumva indirimbo ya Double J yamaze gusohoka yitwa Nzoduka? Oya ntando. Iyo ndirimbo ifite message yuko bikunanye ngaha mu Bujumbura utegereza kuduga. Nawe ubona gute? Kuduga woduga kuko nta ibyasi no mu gisagara. Ushobora kuduga kuko twese tuva uko. Yego. Kuvuga yuko wewe bamanutse nyine ko urondera ubuzima wejeje cuduga. Urose nka miliyoni 5 cuduga. Oya, ukora imigambi ino. Ntucuduga ngo nukorose ayo mahera. Ushobora kutubwira imigambi ufite mu buzima bwawe ayo preparation yawe uri kurakora? Imigambi ya mbere ushobora kuronka ahantu uba. Uwo mugambi wa mbere nyamukuru. Ugira kabiri nuko wogera ayo mafaranga wowe ufise. Ukagira nk'ibintu by'urudandazwa. Yego. Biguha akarusho.
kugira uzurisusu ama tubwire ikinga ni iwawe cyangwa hari umuntu ukorera ikinga ni iwawe iwawe bari gusanga aha nari kuje 140 niyo nyene oya nirya hari mande musikari none komenga si shasha nirya shasha oya nirya indi yo ngaho iyi nyene ikinjene gikama babita gikama niyo iwawe utushobora kutubwira amahero uronga ku munsi ndashobora kuronka 5 ucugira ngahe mu 5 muri 5 afise umugore ndashobora kurya nka 3 ucubika 2 wabona ya bibiri uri kurabika ushobora kugura parcelle kweli oya si kuvuga ati yogura parcelle urashobora kuza uraya ko hari kinga rigiragwara mukarikoresha yego c'est vrai canke uragwaye nawe ugwaye kwivuza okay so anabo tushobora kutubwira wavuze yuko kure ushona ibirato ushobora kutubwira yuko ushobora kutubwira amahere winjiza ku munsi munsi na basabaje bashobora kuronka ibintu by'ingwe cyangwa umunani w'iki ama ucugira ngahe ko ibintu ucugira ngahe rero hari gihe shanya abitatu cyangwa nako nka 4 asigaye acasigara 3 ubona yuko 3 yasigaye ubona yuko wewe ayo 3 ushobora kugurira inzu cyangwa ushobora kugurira ipango ushobora kumara imigabi wawe ufite yose n'ukuntu nyine amahera yabonetse ntabonetse tubwire muri n'ivyume mu Burundi uzi wewe yewe ndazi Satibi nande na Fitzo mubo bari n'ivyo babiri bona wewe ubona yuko akomeye kuririmba ninde kuri wewe kuri jewe Jena wana fasa mbere uwo muri n'ivyo ngari Burundi pekise inde Satibi ni ubona wewe kuri wewe urazi indirimbo ya Satibi kuririmba ari indirimbo nyimwe ya Satibi urazi kuririmba nayo tsadumva gusanye ku telefone gusaze na gatitiro ushobora kuvuga agatite k'indirimbo kasatwira na kimwe ushobora kuvuga agatite nako gikwa Fizo vuga ngo give me yeroni yasatwira nayo sad Sabayitembe n'usiziwe ashobora kwibuka ko nawe ntazivugije yego kubera Naya udafite telefone cyangwa ngo nawe ubushaka no kuba nk'umuririmbyi yego ni gace wakunda gowe okay kumviriza indirimbo okay cyangwa umenye kuba woyivuga yego merci sawa nge tusubire kuyundi nawe ni kuvuga yuko tuvuze ati nga mu Burundi gowe uvuze ko mu Kisagara umaze kumara nk'ukwezi mugabo abari n'ivyo mu Burundi urabazi ndabaye no igihe kinini urabazi mugabo abari n'ivyo mu Burundi tugire babiri basi nka batatu wewe bakomeye mu ndazi niwe yakomye no mu Burundi akasubira Fizo akasubira Masterenda basatubi bose barori ushobora kutubwira ko abo bari bavuze indirimbo y'imwe uzi ko abo bari indirimbo y'imwe uzi ko ukunda we abo bari hariyo ya roriro bitwa gute iyo ndirimbo avuga ati bazoca niba bazomari urazi kuririmba gato vuga ya Fizo ijya avuga ati uri guyanga urazi kuririmba yindi kidumu ijya bavuga ati ndakunda kuzibagira ambo ya Satibi naye ijya bavuga ati ngoka sinzi ndabivuga neza ego basi vuga kintu kimwe hari yavuga ati nimwibagire ku subscribe vuga ko nimwibagire ku subscribe vuga tumve nimwibagire ku subscribe nimwibagire guys kuri Amisho TV merci nawe tubwira akantu kamwe tugiye kumara vuga ati nimwibagire ku subscribe ku subscribe Amisho TV merci cyane turabashimiye ego merci bro ok merci turabashimiye ego urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.